n'umwanya ari mu gihugu cya Tanzania. Nicyaho ikintu ariko arakora kikunezera na nicyaho ikintu ariko arakora ubona ki umenga kuri wewe ntikimeze neza. Muri no mwanya yova muri master music. Ibintu bibira atopfa yibagiye mu mugwi wavuze nk'umugwi. Twe twahora tuyitire bo bamwe umugwi wa master music n'ivyaho ibintu bibiri utopfa wibagiye nahoyovayo n'ubunyene. Kunze ba Sten TV worldwide, this is Sten promoter wa wundi nyene yama bakorera vya bindi. Ubu murabona ivyo turiko turabazanira ni ibintu bidasanzwe gose. Mubandanye kudukurikirana ni Sten TV worldwide, Sten promoter behind the camera ni promise cameraman. Ni wari karabikora nkuko kugira mubashe kubona ibintu bimeze neza nk'ibi. Si ibindi navyo twabateguriye uno munsi ni kujya nyene twabibemereye ni ARNOVIC from master music. Niho twashoboye kubazanira uno munsi kuri Sten TV worldwide. Turashobora kuyaga nawe byinshi, ndibaza muraza kumenya byinshi mutari musanzwe muzi. Ni wa wundi kubatamuzi pole yaririmba indirimbo nyinshi za pole pole, malaika malaika mu buzima bwanje. Yes, ARNOVIC. Tukwakire kwanza mugambwe Sten TV worldwide. Murakoze cyane. Umeze neza? Yeah. Wanaberewe kaka? Asante. Amahera yanyu mudashobora gutanga ku kirato n'inkanga. Singo ndakubivuga. Gusa birashoboka ugashobora kugacishamo gusa nakantu gato gose. Oya, tushaka ikirato ucujaho babidandariza. Hanyuma ndazi ucubona ibeyi ikirato ushaka icari cyo. Ariko singo ndakuvuga ngo nambari yaya cyangwa ngo nambari yaya kuko peut-être umuntu akoravye arashobora kubona ati umuntu yambariye amahera aboneka makeya canke menshi canke aboneka cyane gose. ARNOVIC turamukirize kwanza abakunzi ba Sten TV worldwide imbere yuko tubandanya kino kiganiro. Ndabaramukije bose bako baradukurikirana nibaza ko mukomeye nanje ndakomeye. Yes, ARNOVIC kubatamuzi ninde? Ni ARNOVIC nyene. Ni ARNOVIC nyene kuko nitwa Arno niyo mazina niryo zina nawe n'abavyeyi. Hanyuma abantu benshi cyane banze nka ARNOVIC sinzira batanze urumva ntibanzi nuko nyene mugabo umenya nyene uko nyene nka ARNOVIC. Yes, kubatamuzi ARNOVIC no muririmbyi w'umurundi dusanzwe dufise akaba ari under label ya master music. Masterland niwo twovuga ati nka CEO wa Masterland ni CEO wa Master Music ariko kandi Master Music nabwo ari label team je ndi muri team Master Music peut-être azovuka label ariko pour le moment ni team Master Music cyo kinabana barakunda kuciendako. Amezi 6 araheze ARNOVIC tutamubona tena ingorane yo biri ivyo babitumwa niki? Nibaza yuko ndaboneka kuko hari igikorwa kiri ku kibuga ku kibuga kuko bogosi rirakora kandi bikora neza. Hanyuma kandi ahubwo gusa uko ntaboneka cyangwa uburyo ntaboneka mu nibaza ko ari bya bindi abarundi bamenyereye ko kwezi amezi abiri oya suko umva umuntu agenda araja mu zindi strategy cyane gose. Uraza pole pole ni indirimbo yabaye hiti cyane yashoboye no kukumenyekanisha igatuma n'abandi bantu bakumenya natwe tukumenya. Uraza pole pole ihavuye hatwarabonye n'izindi ndirimbo zigiye zinezereje cyane zigiye zihimbaye muri make. Mugabo uko twabonye uraza pole pole abantu bashobora kuba bazikurikirana siko tubona indirimbo zawe ziriko zirakurikiranwa ubu ubona ingorane ko yo biri hevyo babitumwa niki? Gukurikiranwa zirakurikirana ahubwo gusa urugero ntirungana. Ukibajije ubutariko urugero nibaza ko ariko rutangana uko indirimbo zimenyekana cyane kuko zose ziramenyekana ariko gusa cyane nka je nta ndirimbo yawe nimwe ntamenye. Voilà. Ahubwo gusa ikibazo izi novuga nti izi hitinga cyane aha naha nizo zitangana kuko urabona pole pole
yari ni indirimbo yaje mu gihe cyacu igihe hagezweho bijya bintu nyene by'abapapa bikundira abana batoya cyane gose abantu benshi bari kuvyidoga abantu benshi babibona mugabo bakabura uburyo bashobora kubisohora jewe ndabibavugira ndabishira abona donc ikiba indirimbo ikundwa n'abana bakuze abapapa abamama bose bayiyumvamo ariko si kuvuga ngo izindi ngo ntizingana ku rugero rumwe kuko yongiye mu ma concert mbona ndirimvye abantu barayiririmba ndirimvye abantu bakayiririmba ndirimvye bakayiririmba donc zose ziranganya ariko gusa ntizatrendinze kumwe n'ingira niko no bivuga ARNOVIC muri no mwanya yova muri master music ibintu bibira atopfa yibagiye mu mugwi wavuze nk'umugwi twe twahora tuyitire bo bamwe umugwi wa master music n'ivyahe ibintu bibiri utopfa wibagiye nahoyovayo n'ubunyene ibintu nto kwibagira icyambere nuko gusa ari studio ya mbere natanguriye gukoramwo inyuma yo kuzunguruka mu zindi bakanka kunyakira bakanka kunyakira bakanajya n'amahera yanje ntidukore ubwo rero urumva utarakora n'indirimbo n'imwe ugahera mu bisanga nk'ivyo hanyuma ukaronka studio nk'iyi kwakira urumva sanga ni studio udashobora kwibagira kindi naco nuko kuva igihe dutanguye gukorana twakoranye nk'abavukanyi twakoranye nk'abantu nk'umuryango dukorana tudashira imbere umwe inyungu ziwe turi hamwe dushize hamwe ivyumviro hamwe mu bikorwa byacu bigenda neza yes ARNOVIC n'ubuhe bushimwe bubiri amaze kuronka bigatuma ryama amasaha atarasanzwe kuryamirako maze kuronka ubushimwe bwinshi uretse bubiri muri ubwo uvuga ati genda amaze kuburonka kabisa nahora ndyama nka saa 4 ndiyongera ko nk'isaha nkiriko ndiyumvira ati yoba ari jewe kabisa ndosikikiye akambere ni Zere Award Zere Award kweri sinigeze njyama igenda ironka uretse nigenda ironka imbere yuko ndayironka nagize kuba kabiri muri Zere Award ho narababaye cyane bituma ndara ntajyamye naho hanyuma bwa kabiri urumva ndayironse hose nigeze njyama navyo nyene bituma urara utajyamye ARNOVIC arubatse je ndubatse naragize eta civile asigaye ko nkora mariage nyene origi iyo ukoshereje umukunzi wawe wo musanzwe mwubakanye nibihe bintu bitatu mukorera kugira agaruke ku murongo iyo ni vie privée ni vie privée ndashaka kubwira gusa ko nubatse ndashaka kubwira ko mfise umwana canke mfise abana canke mfise ibinibine mugabo ivy'indani numva ubuzima bwanje nabo tuba dusanzwe tubuganamo Mr Champagne muri uno mwanya ari mu gihugu ca Tanzania n'icyahe ikintu ariko arakora kikunezera na n'icyahe ikintu ariko arakora ubona ki umenga kuri wewe ntikimeze neza byinshi ariko arakora ni byiza kuko bwa mbere bwo amaze kubona umuririmbyi adeblock amahera yiwe akaja mu kindi gihugu bwa mbere bwo mu bisanzwe abaserukiye igihugu cy'u Burundi cyane gose kandi abaserukiye ibikorwa vyiwe muri rusange niko nabivuga arumva ico ni ikintu ciza kuko idarapo ry'u Burundi riraduga kandi n'umuririmbyi ubwiwe answa ari brandinga hanyuma je kubitanezereye novuga ko 95% kwijana byanezereye byo ariko arakora mugabo ikitanezereye no kuja kwishura ibibazo batakubajije ukavuga ukaja kuvuga ingorane ziri hano muri industry wacu atazobakubajije niyo defo yonyene yakoze kandi bijya si vyiza mu bisanzwe kuko uburi kuri yambura agashambara mu mahanga biba bikenewe ko genda we branding uvuga igihugu cawe uvuga ivyiza kuko ibibi burya nabigiranije nk'urugo nk'umugabo yoja hanze
hanyuma nta muntu abikubajije ukaca utangura kuvuga ngo je umugore wanje yameze uku ameze gutya nta suka afise canke ntateka neza canke ibi n'ibindi ata muntu numwe abikubajije uri kurisamburira ko wonyene cyane gose Satubi yatowe mu bantu twovuga ati baja guhiganirwa ihiganwa rikomeye cyane twovuga ati nko mu Burundi nta muririmbyi canke inyimba yarahabaye yoboba ari bake ihiganwa rya Hapa Award wewe nk'impanuro umutekerera imbere yuko yurira indege yafata urwo rugendo rwo kujya muri iryo higanwa kugira zizogira ico zimufashije muri iryo higanwa ni nkizi bon iyo Hapa Award d'abord ntayonzi kigira kabiri Sadbi ari très intelligent ari umuntu akuze umuntu azi ivyo arimwo kugira rero ndayishikamwo nizera ko hari impamvu ndende n'ibindi bituma byinshi byatumye aja muri iyo award rero ahubwo je no mwifuriza gusa amahirwe masa kugira ngo iryo higanwa peut-être aritahane kuko aritahanye ejo canke hirya y'ejo hazojayo abandi batoya biwe ubundi bwose baciye ubwenge nico kintu novuga cyane gose yesi turavuga ku baririmbyi bahoze baririmba umuziki kera n'uwahe muririmbyi ubona yahoze aririmba umuziki mu myaka iheze wipfuza ko yogaruka muri kariyere y'umuziki kandi abandanije umuziki ubona agifise ikibanza yoshobora gushikira muri cya kibanza nyene yari asanzwe afise kare subiramo n'uwahe muririmbyi mu baririmbyi bahoze baririmba kera wipfuza ko yogaruka mu muziki wipfuza ko yogaruka ku kivi kandi ukuntu yahora aririmba ubona umenga aracyafise ikibanza kinini mu muziki ni benshi je novuga gusa ko nabonye kuko abo nabonye peut-être ntibakihari cyane gose novuga umugwi nka Etoile du Centre n'umugwi wahoze wifata neza n'ubu ariko gusohora indirimbo nziza cyane ndagufosinga ubwo rero je nifuza yuko bajya abantu baguma hano bagume muri game kabisa n'abantu babashinga naye baririmba bien baririmba neza cyane neza gose kandi barabizi n'ibintu biri mu maraso yabo cyane abandi barahari ba Nelson B ba Meloveness barahari benshi ba Madiba benshi barahari Bongos gose niyo ndirimbo yawe twavuga ati nkashasha muri uno mwanya Bongos ubona iri kiragushikana hehe ubona iri kiragushikana kuyihe level muri cadre ya muri kariyere y'umuziki nyene no muri kariyere y'umuziki umuntu aba afise ahashitse aba afise amaze kugera kandi burya akenshi ntwashikanwa n'indirimbo si indirimbo gusa bikorwa nyene kuko burya muri kariyere y'umuntu ari we wese nk'ubu muririmbyi si kuvuga ngo ashika amaze kugera kubera indirimbo hari ibintu byinshi cyane bituma indirimbo ukuvyibaza je ndashaka gusohora indirimbo nkayisohora uko nkaca nihorera ntayishobora gushika rero urumva umuntu kugira ashika ahantu ni ibikorwa byinshi cyane ni ensemble y'ibintu byinshi bituma ijya ndirimbo yiwe ishika kure canke ashika kuri ico kinaba abantu baba bamuzi ko nk'umu artiste nk'akarorero uvuga ati Sadbi ageze hajya amaze kugera kubera nk'indirimbo nka Beautiful yaririmbye nanuze na Medi uba wihenze cyane kuko hari ibindi bintu byinshi cyane by'inyuma y'umuziki canke bifatanye n'umuziki yakoze kugira ngo yitwe Sadbi kugira ngo izina rya Sadbi rigume riduga donc aho ngeze canke aho ndiko ndaje canke aho ndiko ndagera si kubera Bogos gusa hariho n'ibindi bintu byinshi cyane biri ku ruhande bituma binyubakira izina gusumba akapera kuri Bogos oya sinkunda gukoresha ama akapera murashaka akapera murapostinga link aziciye kuri rya link azoca kuri chaîne yanje yumviriza bahasi je ndakunda indirimbo yawe ya Malaika unshishirize ko gato live je ndakunda ko yumva nkavuga iyi ndirimbo kuri yaririmbwe n'umuntu
nagomba akapera gatoyi naho yoba umunota umwe canke imisegonde ningahe basi unshishirize ko basi ndayumve menya ati mu bisanzwe buriya novuga ko ari mu Burundi canke wenyene muri East Africa umuntu atanga akapera kuri gusa atanga ikiganiro kuri gusa ivyo dukwiye kubimenya no kuvyumva tukaja muri business mwebwe uyu munsi turi gukorana ikiganiro cano yanyu iriko yinjiza amahera jiwe nta mahera na 10 muzomako ubwo rero sinshobora gukomeza ndandaza ibintu vyanje ndabicisha iwanyu muri company yanyu mwe mukadandaza nanje mutamako iyo niyo ngorane rero ituma udashobora kuduha akapera nabaye ikiganiro ni ikiganiro tugiye mu byo kuririmba naho ndirimbira amahera iyi foto ngegato iyi foto ikwibutsa iki uyizi ni muri malayika ni muri malayika nyene baraza kuyibona ino foto ikwibutsa iki wewe nkawe nk'umuririmbi ikinyibutsa gusa nuko twari muri tournage ya malayika ni foto twafashe iri mu masanamu ya malayika ego donc ndayibonye ndibuka uko twakoze tournage ivyahaciye ivyahabereye ibintu dija ibintu nk'ivyo mu kurangiza kino kiganiro cyacu tugusabe nyimba vyokunda mugabo ni gisabo wavuze ati ibintu byinshi biba ku mafaranga iki niki kugira bamenye basi ati uwo twari kumwe no udushishirize ko akaririmbo kamwe basi mu ndirimbo zawe nimba ari za kera ziga zipolepole zinde udushishirize ko kamwe gusa hama dushobore kugara ikiganiro n'abantu bamenye ati yari kumwe no muririmbyi koko Jenny baza yuko kuba ndi hano icyerekana ko ndi muririmbyi suko no ririmba abwi icyerekana ko ari jewe nuko ndi jewe nyene ndi hano gusa nico kirashobora kuba gutanga ukuri gukwira ico nabivuze neza nuguruye umuntu wankaririmba ni kontra na mahera basi ndagufasha kuko je indirimbo zawe ndazizi ndagufasha tu peux chanter toi même kubera je nabivuze en fait ari ikintu tuko turahindura sinzi ko rabibona jewe ntanga nibiganiro gake cyane kaba gake ndashobora no kumara amezi 6 atakiganiro ata radio ngiye kweli kuko twere tuvuga ati no mugisha twagize ya numugisha kuko urumva umuntu kwi branding arafise ingene yi branding umwe wese arafise ingene adandaza ibikorwa vyiwe jewe ubu pour le moment aho ngeze kuri channel yanje ndashobora gutanga akapera kuri Instagram yanje ndashobora gutanga akapera kuko ndiko ndandariza kuri channel yiwanje kuri company yanje mugabo sinshaka kudandariza kuri company yiwanyu mutagira mu mbere okay basi urumva aho nta kibazo na kimwe special thanks kuri masterland ndamushimira cyane n'ubu ndacyamushimira gose kuko dukorana neza dukorana nk'abavukanye ubwo rero big up kuri we yes twari kumwe na ARNOVIC ulaza pole pole nyene yanse kuririmba je kandi akiririmbire basi ndakarimbye nta kibazo mugabo kuko nta kopiri ulaza pole pole gusa nuko nataga sauti ko kuririmba dusanzwe iyo ngabirano tutayihawe n'ahandi twari kuririmba n'izindi zigiye zisumbaho uri malaika mu buzima bwanje turabakunda cyane mwe mwese mubandanya kudushigikira genda mukore subscribe like nabijya nyene busanzwe muzi kuri ARNOVIC ni Burundi ARNOVIC Burundi ARNOVIC ndumwe gusa kwisi numwe gusa kantu vici bakamenyereye ku bakinyi sinzi bigihugu kiri hano bakwasi abantu bo muri bo kwa Putin hariya bose akantu ka vici kariko umva rero mugabo izina ARNOVIC ndumwe nawundi urumva watoye Arno barahari ndabazi Barno ucitora kandi ka vici nakaka jambo bwira abakunzi b'umuziki n'abakunzi bawe muri rusangi koko cyo babwira kagararugi kagasozerero rugi muri cyo no babwira gusa nuko banyitege vuba cyane vuba gose ibikorwa ndiko ndakora kandi bishemeye bizobanezera kandi
no basaba yuko bokomeza gushigikira cyane gose umuziki wacu umuziki ndondi kuko hari vyinshi turiko turabona ko vyahindutse ku rugezo rushimishije ubwo rero bokomeza uko twokomeza uko nibaza ko industry yacu ishobora kuduga umwanya n'umwanya ikagera ku rwego nk'abandi bariko. Yes, ndibaza mwumvise ivyo ARNOVIC ashoboye kubabwira kuno mushobora kubikora kugira natwe dushobore kugera hajya abandi bageze. Si ibintu bigoye ni kwitaho gusa gukoresha imbuga zigiye zitandukanye, turavuga zi YouTube, zi Spotify n'izindi zose zigiye zigenda zicishwa ko ibikorwa by'umuziki n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ni gukora subscribe, like, comment, share kuri channel yacu kugira uzokwame wironkera update news nziza zimeze nk'izi n'izisumba n'izi.